Kaze mwese kuri Dunda Entertainment. Uno munsi turi kw'igenekerezo rya 8 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2025, aho dusanzwe turamukanye ngaha. Murabona yuko ari muri Campus di Burundi, muri Université di Burundi, muri Campus Mutanga. Tukaba tubona abashinwa ngaha imbere ya bibliothèque. Aba bashinwa rero ikibazanye uno munsi no gutangura inyigisho zabo z'igishinwa narya muri Campus Mutanga basanzwe bafise Institut Confisius isanzwe ijejwe kwigisha igishinwa mu Burundi. Kandi iyo ugerageje ukiga igishinwa neza baraheza bagapasisha ikibazo. Umaze gupasa ikibazo urashobora no kwiga master mu Bushinwa canke ukiga ikindi kintu mu Bushinwa, canke bakazoheza bakaguha akazi. Ikintu ca mbere ushaka kwiyumvira ni kwiyumvira uti none kubera iki bobo bashaka kuvyigisha kandi bakavyigisha ku buntu, bakigisha cane ururimi rwabo bikagenda neza. Uze kugerageza rero uheze ukurikirane neza wumve ingene bobo basanzwe babikora. Urabona ko nkiri kure mugabo nihagera turaza kwegera tubone ingene bashobora gutangura ibi vyizi nyigisho zabo z'ururimi rwabo. Igitangaje nuko baheza bakavyigisha ku buntu muri Institut Confisius yo muri Campus Mutanga. Mumenye yuko iki gishinwa bacigisha ku buntu. Rero ntimutangwe no kubona ibi vyiza turiko turashaka kubashikiriza. Iyi ni Dunda Entertainment, reka dukomeze. Nkuko rero mubibona twegereye ni abashinwa bari muri systeme yo kwigisha abarundi muri rusangi ururimi rwabo kugira ngo biheze bikunde bashobore no kubaha ibiraka. Murazi ko abashinwa bakunda gukoresha igishinwa c'iwabo canke bagakoresha icongereza. Ni muri ivyo bintu bibiri. Rero bagiye kwigisha guhera uno munsi bariko barandika kuri ino genekerezo y'8, nejo kw'igenekerezo y'9 bazoba bariyo. Hanyuma abo bazoba bariko barandika abagiye kwiga. Nkuko bagiye babivuga, bavuze yuko muri rusangi inyigisho z'intango arizo bita za base bagira imyaka 4. Iyo myaka 4 n'amanivo 4. Muri rusange amanivo de base n'amanivo 4. Ayo nayo bakayigisha mu myaka 2 gusa. Murumva yuko imyaka 2, umwaka umwe ubugizwe n'ibice 2, uyundi ukabugizwe n'ibice 2 nyene. Bo baca bayaharura ko ari amanivo 4. Ayo manivo 4 burya s'amanivo 4 gusa. Inyuma y'ayo manivo 4 barakoresha ibibazo. Bamaze gukoresha ibibazo baba bariko baragira icitwa selection, gutora bamaze kubitahura. Bamaze gutora bamaze kubitahura baca batoramwo abaje kwiga mu Bushinwa, aribo baheza abari ku nivo ya 5, ya 6, y'indwi no kugerangira ku nivo yo hejuru bashobora guca biga muri kaminuza ya hariya, bigatuma baronka n'akazi kadasanzwe.
hanyuma mu byo bizeza abantu bamaze kuba bize igishinwa nuko bavuze yuko hariho imishinga itari mike, imwe iri muri Kongo, iyindi ikazoba iri mu Burundi. Iyo mishinga rero iraheza ikoroha yuko abarundi bashobora gukorana n'abashinwa vyoroshe mu gihe indimi zabo baba bamaze kuzimenyera, kandi murumva ko vyumvikana. Ego utegerezwa rero kuba uzi Congereza canke ukamenya ico gishinwa nyene, en particulier igishinwa. Biratuma rero ari langue de communication ku bakozi bayo rero bariko barayikorera, usanga uri uzi gutranslatinga, ni kwa kungene agenda avuga igishinwa haba muri kampanye canke n'ibindi, nawe ukacuza uramusigurira mu kirundi canke mu gishinwa. Ni kugira ngo rero baronke abantu baza barabafasilita mu bikorwa vyabo bitandukanye. Rero tuzokomeza nyene tubabwira ingene bimeze. Numva naje nshaka kuja kuciga, ahubwo nzogenda. Murakoze rero nimukurikirane uko vyagenze. urwego rwo hejuru ibisata byarwo bitandukanye, bityo ikiha izina rikomeye hagati mu gihugu no mu mabanki. Vous comprenez ce qu'il dit? Oui, je comprends l'anglais, mais Later, we have time. Today is not a, no time. no time. Not the right time. Yeah. If you study Chinese, you can ask this video your Chinese teacher. Tomorrow afternoon, 4 o'clock, go to the Confucius Institute. We have a class tomorrow afternoon. Tomorrow afternoon, 4 o'clock to 6 o'clock, classroom 31. You can just go there and you will know. You ask the secretary. She will tell you where, and we will introduce you about the Chinese courses, and also we will answer any questions you have, right? And also we will tell you when and where we study. One question. Don't worry about it. I want to know if you're teaching in You understand, right? in French or English. It will be English too. English to Chinese. So the man who can understand the English, how he will do? Some Burundi students don't know English, but they can learn Chinese. I think you can. Yes, that's water. That's Can water do that. flows. Look at that. Burundi students now at China. If you don't know English, You don't know English? if you don't know it, If you don't know English, You have other students. Of course, if you don't know English, you can learn. and Chinese. how you will understand? I understand. If you understand Who will use video, It's picture? just easy, one step by one step. Yeah. And for example, HSK3, the teachers only use Chinese. We don't use English or use French. Just Chinese. High level. High level. HSK1 and HSK2 is so easy. You don't need to use the French or even just a little English is okay. When you finish 1 and 2, you understand Chinese. Don't need to use English or French. And when you will finish to study, you will have a diploma or what? a certificate. Yes, when you finish HSK1, 2, 3, 4, 5, and pass the examination, you can get the diploma. Not diploma, just a certificate. Yeah, this is not belong to the university. When you succeed, It's not the diploma. It's just a certificate. It's to show that you already finished the one. So, and I want to know the importance of this certificate. to be honest, some people learn Chinese just to want to get a scholarship to China and want to get a good job. So In Burundi, In Burundi or in China? in Burundi, or in I don't think if in Burundi we can find a job. Really? Where? In Burundi. In Burundi or in Congo? Many Yeah. Chinese companies. Just now, this morning, our students just go to the boss house.
get a job? 2025. To be a translator is very good job for you guys to in Burundi or in other countries in Burundi is also okay. That's why so many people come to here to learn Chinese. Ah, good. Did you make 2 the or 3 registration? times for 1 week. Yeah. 3 days. You can make the registration here. 2 or 3 days for 1 week. For 1 week. Not every day. 2 or 3 times for 1 week. He asked 1 week. if in a week we will start 3 days. 2 2 times. or 3 days. Maybe Monday, maybe Tuesday, maybe Thursday, maybe Friday, maybe And Wednesday. we start to when? We will let you know tomorrow afternoon. Tomorrow. According to Tomorrow the number. afternoon, go to the Confucius. I will let you This know. information. Yes, and also divided into different classes. I will tell you who go to which classroom. Right? Just come tomorrow afternoon. Right? Me, I have Just come. the information. Because we don't know how many I have students will come. Just come tomorrow. Right, tomorrow afternoon. You're in the WhatsApp group? Okay, everyone. All right. Did you join us? Right? You can scan it. Yeah, that's our WhatsApp group. I am in now. I will tell you everything Here. in the WhatsApp. Join the group is okay. Join the group. Also can ask this group. It's a group. If you have any question, you can ask it at the group. Join the group. I have it now. You have it. 啊，他刚才已经去秘书处报名了，已经报过名了。交钱了，应该是交了。 Nabonye ko byari bitangaza ariko ntabwo bitangaje. Ni byiza kwiga indimi kuko batubwiye yuko dushobora no gukora mu makampani yabo mu gihe twamaze kubitahura. Niyo mpamvu rero ataco mugerageza kwirengagiza na rya ibi bintu bariko babikora ku buntu. Ibintu byo ku buntu ni bibi mugabo il faut être umuntu akomeye cyane. Savye umwanya ingana iki kugira ngo ushobore ego canke ushobore kwandika izi sorte z'ibi bintu umwe uri concentre mugabo uku kundi kuntu babisomaho biroroshe bigoye kwandika ibi Nico gituma ntabwo tutagomba tubandikiriza tubanza kubandikiriza tworoshe iyo parti aho kuna pepi no dutangura kubigisha rwose hanyuma uvuze ngo bayita gute ibi bayita la phonétique phonétique c'est la phonétique donc la façon de prononcer ces caractères murakoze